Abana bo muri Afrika barariwe n'abana bariwe sasa abana bariwe bafise ubwoba cyane nibazi no gutandukanya umugambwe n'igihugu ibi none hari umugambwe utuma ko Union Africaine n'igihugu ibi ni ibintu bya Union Africaine kandi ko umukuru w'igihugu wacu ni watwara Union Africaine kandi akaba ari we yerekanye yuko ari umukuru w'igihugu yitwarika cyane ugwaruka baca babigirira ni wacu mwumva bisigura yuko turi kumusugira gatatu ari wa nyuma rero wa Dialogue Continentale uno musi rero ngaha turi kuri Jardin Public of course ni Nkerebutsi Day nko musanzwe mubimenyereye navuga ngo ni disugira kane ku gapaje mbwa Dialogue Continentale yari disugira gatanu Nkerebutsi Day rero uyu munsi biro rero ko birabera ngaha kuri Jardin Public byatewe iteka rero n'umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ndetse narongoye n'ishiramo ry'umwe bwa Afrika akongera kandi kaba n'umuhizi awugwaruka murabizi gisagara ca Bujumbura ni wo mugwa mukuru w'ugwaruka hano muri Afrika kingore c'imisi gera kuri 3 rero gwaruka ruteruke rero gwaragiriwe ibakwe zo kuronka inyigisho ku munsi wa mbere n'ivyo mukuru gucacu cy'u Burundi niwe yogoroye ivyo bikorwa ndetse n'ibikorwa mwakurikiranye cyane kuri rwa rwego rwacu rwa YouTube cyo kimekani no kuri televiziyo yacu ikindi kandi ku munsi ugira kabiri ko kuko ndetse no ku munsi ugira gatatu rero ibikorwa bikaba biriko birarangira nuko rero kuri program no munsi ugira gatatu ibikorwa rero bikavyahereye irusi ni Gitega ahari sanzwe rero hari ikigo rero cigisha imyuga kugwaruka ruhejeje amashure ruraheza rero rugaca rugenda hehe irusi rushaka kwiga rero bijanye n'umwuga rero irusi kumwe no mubona ku masanamu hari rero hasanzwe hariho ihingurira aho basanzwe bahingura ipiripiri tugunda kuvuga ngo nikizungu mugabo n'ingane twe tuyihingurira ikindi kandi harasanzwe hari ubworozi bw'ingurube ndetse ubworozi bw'inka ariko kandi barorora inkoko ikindi kandi hari kandi navuga ngo ni machine zigira zirima ndavuga wazi uno musi turakeneye kuja mu burinyi bwa kijambere ikindi kandi akaba sanzwe hariho n'ibikorwa bijanye kandi no kubaza ndavuga hasanzwe hari menuzeri naho nyene kubaza babaza bitandukanye byose rero abushi kigo cirusi cyose urabisanga ikindi kandi hari hingura aho basanzwe bahingura amata amaji ubuki bitandukanye byose urabisanga ngaho kuri ico kigo rero cirusi sivyo gusa hariho novuga ngo na salle yo kwiga novuga ngo ikibanzo cyo kwigiramwo ibijanye n'ubuhinga bwano ndavuga salle ya informatique naho nyene irahari muri ico kigo cirusi nko mubibona ku masana mugwa ko ari rukerero koko rukaba rugenda kwiga ngaho irusi rukiga ibijanye n'inyuga byose ni muri iyi minsi gera kuri 3 kuko nivyo iki kigo bita Seforusi cyatanguye neza mu 2024 hari mu kwezi kw'icenda ariko cagize ico twokwita operationalisation mu 2025 mu kwezi kwa gatandatu aho nyene icubahiro umukuru w'igihugu yaje ngaha irusi hama agatanguza ibikorwa vya Seforusi iki kigo rero ca Seforusi ngo twamye tubivuga ni kigo ca Afrika kuko mu minsi eze kwaronse n'agashimwe au niveau de l'Afrique baremeye ko iki kigo ca Rusi coba centre d'incubation au niveau continental ico bisigura centre d'incubation ni centre ibundikira imigambi y'ugwaruka hama nkuko twabivuze murazi ko ugwaruka rwinshi rw'u Burundi ruba rufise impano ariko hanini ugasanga ntibafise aho babikorera ugasanga ntibafise ibikoresho bashobora gupima rero twebwe ngaho ikigo cirusi twaciye tuba abambere nkuko igihugu cavyifuje kugira ngo tutange habe ibikoresho bikwiye hamugwaruka rushobore kuza hama impano zabo bashobore kuzerekana ngaha mu kigo ca Seforusi rero uko bavyerekana turabigisha bariga hari inyigisho z'ubwoko bubiri urashobora kwiga hagati y'amezi 3 na 6 canke ukagira amezi ukagira imyaka 2 ugacuronka diplome bita brevet de technicien supérieur ariko wiza 3 canke 6 ucuronka un certificat rero turanezerewe kubona twakiye runo gwaruka gose mubonye ruvuye muri Afrika harimo n'abakenyezi baje kuraba kino kigo cirusi hamaka banezerewe hamaka namwe turibaza ko mukanya muza kubaha ama interview mubabazi ko biyumva bari muri kino kigo ca Seforusi rero noshimira umushikiranganje wacu w'indero yamba turi nyuma yaduha uburenganzira bwo gukora bwira kino kigo kibe kigeza hakigeze mu mwanya mutoya hama tugashimira na son excellence monsieur le président de la république yashoye kwiyumvira ikigo c'ugwaruka hama twadufise imyuga myinshi tumaze gutangura kandi tukibaza ko turiko turabandanya kugira ngo kironke dimension internationale ikizotuma rero tugira dimension internationale ni inyigisho dutanga hano izo nazo bishayiva n'amaprogramme kwakoze rero ubu twararonse ico twita education internationale n'aba expert bo muri Canada bariko badufasha kugira ngo
dushobore gushiraho inyigisho zihuye n'ivyo twita le modèle APC, ivyo bita approche par compétence, ou à Sephora House ntitwigisha ngo uronke certificat, ariko turakwigisha gukora produit, iyo produit tuyishimye gatuguha certificat, naho tugejeje ibikorwa muri Sephora House. Ahirusi ivyo tumaze gukora ni vyinshi, ariko ubu turamaze kurima amahegitari 30. Turiko turagisha twita diversification des cultures. Rero turafise ibiterwa tumaze kurima nk'ipiripiri kandi tuzoye exporta ikagenda hanze. Ivyo twifuza bitandukanye peut-être n'andi macentre nuko turonka autonomie, iyo twita autonomie financière, ku buryo turiko turigisha ivyo twita 80% bishobore kuba biri pratique biboneka twe dushobora kuvyikorera. Aho inyuma rero turamaze gukora ibintu bitari bike nuko mutahabonye les consommables zo kwesha materiel mwabonye turakwesha inanasi, turakwesha amapapayi, turakwesha imicungwe, ubu turiko turavyirimira ku buryo bientôt ata bintu tuzogura bivuye hanze. Ni centre yitwa intégré ou rien ne se peut ne secret, ivyose birahingurwa hano uko mwabibonye. Hama ico muzobona murabona monde turimo ni intelligence artificielle. Ubu rero twarabitanguye, nimwagaruka muzosanga ico twita irrigation automatique iriko irakora, muzosanga kugaburira ibikoko biri automatique, musanga ibintu vya energie renouvelable byaratanguye ngaha muri Sephora House, nivyo turiko turakorerako, mugabo ko bizoba bimeze ntibibabwira, c'est une surprise muzosanga. Bon, merci au pays qui a pensé à nous faire visiter à cet endroit magnifique. Vraiment, j'ai beaucoup aimé et apprécié. Ça motive et ça donne la vision. Oui. Je me sens tellement contente, mais aussi heureuse d'être là. Oui, je pense que c'est contagieux. Je suis déjà contaminée parce que je vis ici. J'ai beaucoup apprécié et voir que Monsieur le Président aille à inclure des métiers de l'avenir, mais aussi de passer de la théorie à la pratique. C'est ce que j'ai vraiment apprécié. I've been to a lot of African countries. And one thing I really appreciate the organizers doing is the fact that they took us from Bujumbura and brought us here to further appreciate the nature, the natural vegetation, to see the agriculture, practices being done practically. And mission here at this Polytechnic Vocational Center to see innovation at work and see what young people can do. I think Burundians should do more to telling that story. I think there's a genuine African story to be told here, and I think I'm impressed. I'm happy. I look forward. I hope I can come back to Burundi. And one thing I really enjoyed about the place is I've enjoyed the fruits. You have fruits in abundance. I've enjoyed the food. I love your pepper, and I think I will appreciate coming back to Burundi someday. Bon, je suis très impressionné par rapport à ce que j'ai vu. Je pense que ça montre la volonté des autorités de donner un coup de pouce à l'autonomisation des jeunes. Et je pense que c'est un bel exemple à suivre. Je me sens très joyeuse parce que le centre, j'ai vu des choses exceptionnelles que je voyais beaucoup plus à la télé. Je pensais que c'était en Europe qu'on fabriquait, mais pas en Afrique. Mais par contre, j'ai trouvé au centre ici, c'est un centre vraiment pour les jeunes et par les jeunes. Donc, on aimerait peut-être une recommandation que tous les pays africains viennent ici se former. Je suis vraiment content. Je suis content parce que j'ai vu beaucoup d'avancées ici. Et j'ai vu différents ateliers et j'ai vu le travail que les jeunes font ici. Et il y a aussi de l'inclusion, il y a les jeunes femmes et les jeunes hommes qui fabriquent certains produits. Et vraiment, je suis très content. Bien évidemment, c'est possible. Et déjà, nous disons merci aussi au gouvernement, aux autorités, et nous disons merci aussi aux partenaires financiers. Et je pense que ce centre sera vraiment un grand centre régional qui pourra accueillir plusieurs jeunes de la sous-région. Parce que ça a vraiment une grande capacité d'accueillir beaucoup de jeunes. Appréciation, dès que je suis rentré, j'ai visité les ateliers. J'ai senti vraiment l'Afrique qui est en train d'avancer. Parce que c'est vraiment du wow. On a senti qu'on doit oublier les discours et qu'on doit se mettre vraiment sur la pratique et qu'on doit vraiment fabriquer ce dont on a besoin. Et on doit aussi renforcer les jeunes. Et on a vu aussi, ce qui est plus impressionnant, c'est que des jeunes qui sont là. Et ça sent l'innovation, ça sent la confiance. Et franchement, c'est nickel. Oui, c'est encore un début. On a vu, mais on espère avec vraiment le cœur que d'ici peu, le Burundi deviendra une référence continentale.
President Ndayishimiye ni umujama w'ugwaruka kandi ugwaruka nigo gwashizwe imbere kuko ni nabwo Burundi bwejo. Rero aha mu Nkerebutsi Day nivyo hari 10 bashize imigambi imbere ku bwa paege kugira ngo bashobore kugira ngo kuronka novuga ngo support bashobore kuronka gushigikirwa kugira ngo imigambi yabo ishobore gutembere. Muraza kubona abatari bake nkaba kuba hari muraza kubona usanzwe asiganwa ku makinga abazanye ingomero z'umuyaga nkuba ku bwabo umuyaga nkuba bana wa Jidezo wo ubwiwe ashobora kuguha abantu. Rero hari imigambi itari miko kirashigikirwa na paege. Rero bandanye mukurikirana rero uko ibirori biriko biragenda hano kuri Jardin Public mu Nkerebutsi Day. Jewe nitwa Arlette Mugisha ndi umurundikazi ugwaruka ruri mu gisata c'uburimyi ndi umujene entrepreneur nk'abandi bose. Ndi umwe mu bajene bagiriwe amahirwe yo kwitaba ino dialogue tumazemwe iminsi 3 tungutse ibintu byinshi cyane. Icambere twotangura kuvuga ni gushimiranya n'icubahiro umukuru w'igihugu cacu kubona yaraduhaye opportunité nziza nk'ugwaruka kugira ngo dushobore guhumuka amaso. Twarose twungutse byinshi cyane. Twarahuye n'ugwaruka ruvuye mu bihugu bitandukanye bwo muri Afrika, turamenya ivyumviro byabo ngene bakora kugira ngo bashobore guteza imbere ibihugu byacu. Donc Afrika twarize ibintu byinshi bikomeye na cyane cyane twarabonye ko twebwe ugwaruka dukwiye guhaguruka tugatinyuka tugateza imbere ibihugu byacu kugira ngo natwe dushobore kugera ahandi dukoresheje ingabirano zacu, dukoresheje ivyumviro byacu, dukoresheje potentiel zose dufise mu madomene yose, hama tugaterera no mu bijanye na technology kugira ngo ibihugu byacu bitera imbere, Afrika itera imbere igere ku rwego nk'abandi, kubera ko twasanze ko natwe turafise ubwenge, turafise ubuhinga, ntaco tuma bama bavuga ngo Afrika irakenya. Kandi twebwe ugwaruka nitwe dukwiye guhaguruka kubera bakunda kuvuga ngo ni Burundi bwejo, ariko baratwigishije ko turi ugwaruka guno munsi apana gwejo. Guno munsi tugiye kuba aba leader bo kuvuno munsi tugashira inguvu hamwe, kanatsinda nta kitoshoboka twese dushize inguvu hamwe, dushigikira amahoro, dushigikire security mu bihugu byacu kuko atamutekano nta terambere. Mwaraganiro rwaruka ruvuye mu bihugu bitandukanye, mbega mwasanze itandukaniro riri hagati y'ugwaruka bw'u Burundi n'ugwaruka bwaho hakurya, itandukano mwasanze riri hehe? Bon, en général ku bwanje nta tandukaniro rinini nasanze rihari, ahubwo ico dukwiye kwameliora nk'ugwaruka bw'u Burundi ni gutinyuka. En fait aho hambere nivugiye nko ku giti cy'iwanje, wumvise ko navuze ko ndima igiterwa cy'amabungo, ariko ushobora guhura n'umuntu akamubaza ati umukobwa nkawe uri mu gisagara cya Bujumbura uduga kurima gute? Umva hari ibintu bimwe tuba twarishizemo ukamengo hari ahantu tudakwiye kugera. Ugereranije nabo wumvise amadisikuru bagize, wumvise aho batanguriye aho bavuye, nico novuga umengo turacari nyuma gatoyi, nubwo uravye turiko turanyaruka, turi ku murindi wo kunyaruka bitewe n'ibi biganiro tuzamwo paege ishigikira ugwaruka n'ibindi byinshi bitandukanye. Nico rero nabonye bo baratinyutse kurusha uko twebwe mbona tumaze guhaguruka ngo dutinyuke. Mubona ruhe ruhara gugwaruka mu guterera mu mahoro ndetse n'umutekano? Uruhara ni runini cyane, uruhara ni runini. Uravye ugwaruka nitwe turi benshi d'abord, ugwaruka uratse ko ari twe turi benshi, haba ku isi yose, haba mu gihugu cy'u Burundi, haba muri Afrika. Muri ibi bitwajemo mwarabonye ko n'abakenyezi bari batumiwe, murabizi ko ari bose nabonye n'abakenyezi ari benshi. Nico gituma navuga ati uruhara ni runini kuri twebwe nyene, kuko ugwaruka turacyafise ingufu zo gukora bitandukanye nuko mama wanje yoja gushigikira amahoro n'umutekano, ariko jewe mbafise novuga influence nini yo kugira ngo ugwaruka nkanje rugenzanje dushigikira amahoro, kuko ivyo byose tuvuga yaba iyo technology twavuze, yaba uko guterera igihugu mu buryo butandukanye twavuze, nibikunda ata mahoro kuko usanga nta terambere tuzogera ko atamahoro n'umutekano bihari. Nico gituma rero mvuga ati dufise uruhara runini no tumirana n'urundi gwaruka rutagize amahirwe yo kuza ngaha, duhaguruke ni twebwe biraba. Nkunda kumva abantu bavuga ngo urumva ngo banaka ngo
ngo nibo bakwiye gushigikira ngo amahoro n'umutekano si abasirikare bazoja kubituronderera si abasoda ni twebwe nyene bihera muri twebwe umutekano wacu twese n'umutekano wacu twese kuko n'iterambere kuri twese Icyambere na mbere ni itekana ngere cyane kuba habaho duhuzwa ugwaruka kandi tugahuranye n'icyubahiro turavugana tukaronka icyo tubaza tukishurwa n'itekana ngere kuko iraduha confidence kwiyemera ukabona neza yuko kuba undi kirimba ari muhira icyo nitekana ngere cyane hanyuma ugwaruka bari bawuje kugira ngo turonke inyigisho duhure n'abandi bari mu bindi bihugu duhane hana ivyumviro tumenye uko bobo babigenza mu content creating muri journalisme mu bisata byose bitandukanye harugwaruka rutari ruke rubona ko kwitabira bino bikorwa babona umengo ni vya politike ariko ubwibukaraba no munsi teme twariko nivyo hari umugambi umwe bwa Afrika bufise cyane tugaruka ku nyisho zari zihari zijanye n'amahoro ndetse n'umutekano utandukanye mugabo ugwaruka rubona umengo ni vya politike uzi ikintu kimwe abana bo muri Afrika barariwe n'abana bariwe sasa abana bariwe bafise ubwoba cyane nibazi no gutandukanya umugambwe n'igihugu ibi none hari umugambwe utuma ko Union Africaine n'igihugu ibi ni ibintu bya Union Africaine kandi kubera ko umukuru w'igihugu wacu ni watwara Union Africaine kandi akaba ari we yerekanye yuko ari umukuru w'igihugu yitwarika cyane ugwaruka baca babigirira n'iwacu mwumva bisigura yuko none bajya bose bo muri Union Africaine jewe ndi mu mugambwe je no kwizera kwanje no kunyemera kujya mu mugambwe n'umwe tureka ubu neje sinzojayo none ko nanabijemo je kubera iki bambwiye kurondera aba influencer ko nabifashe nk'ivy'umugambwe navuze uti ni iby'igihugu none sendere FDD yombwira ngo ndabaronderere aba influencer barafise uha ariko by'igihugu tuje tatandukanye by'igihugu n'iby'imigambwe twarariwe twarakanzwe sana uravyugwa ku munsi wa mbere abenshi ku mbuga yaba n'aba influencer ama posti hariko nashise ukirimba gusa kuruta gutanga ubutumwa boba novuga ngo baharo canke ico boba bungukse muri iyo nama nka wewe uri mu bantu bage baratumira abo bantu wabifashe gute mbego wanavyakiriye gute kuri jewe nabonye yuko harakenewe inama nyinshi imbere yuko twinjira muri ibi imbere yuko umuntu azozino ubukurikira hari amanama tuzobagirisha kugira ngo abantu bamenye kibakurikira kandi n'abantu batakoze akazi bari bagejwe nabonye nari ibihano bazohabwa ntibizoba byatari ariko uko biri kose participation zabo mu mwaka uza zizoba ziri kure cyane yego kubera umusanze ncyabwenge yigira ku bandi hageze aho wigira ko wewe uba warajujutse sasa muri icyo gihe abantu bashaka ko bigirako abo bazokwigirako urumwe mu gwaruka umaze gutembera hanze y'igihugu cyacu cy'u Burundi uno munsi nivyo twanavuga ngo gwaruka gwavuye gutandukanye ruri hano i Bujumbura ku mugwa mukuru w'ugwaruka ni rero tandukaniro ubona kugwaruka gwa hano mu Burundi n'ugwaruka gwaho hanze kuko abenshi muraganira abaje ndetse naho wagiye uratembera ubona tandukaniro rihe atandukaniro nuko twebwe dushoboye ariko tufise ubwoba nabo ntabwo bafise ariko ntibashoboye ariko kurinda kwabo gutuma baboneka ko bashoboye twebwe no dufise gusa ubwoba bwo kugerageza uko ariko bo bariyemera icyo isijya complexe usanze dutandukaniye ariko yundi bwo turi avance cyane kweri nuruhe ruhara rw'abaririmbyi mu guterera cyane mu gisata cy'amahoro ndetse n'umutekano cyambe na mbere no gukundisha abarundi igihugu cyabo bamaze kugikunda bazokingira bamaze gukunda nta kibi kizokiwabo kugira ngo gishikire Burundi icyo ni ikintu gikomeye ikindi nacyo gihambaye cyane nuko mu muziki biroroshye cyane gushikiza ubutumwa no gukanga umwanzi niyo mpamvu n'abasoda tuza kuba bafise indirimbo zikanga umwanzi yego kabisa uruhara ni runini cyane nitwa Irankunda Josiane nkaba ndumujene mu bitabiriye dialogue continentale kirimba cy'umukuru w'igihugu akaba ari we mujama w'abajene tukaba twarabishimye cyane twarabinezerewe cyane tukaba twarahahuriye n'abandi bajene bavuye mu ntara zitandukanye mu bihugu bitandukanye tukaba twarayaze bikwiye kandi bibereye bamwe turamenya byo bakora abandi n'ibyo bakora cyo dusanga ko ari ibintu byiza cyane twarahimbawe
kuko twarunguye ubumenyi muri bo nabo badukuramo ubundi baratwigishije n'imigambi myinshi cyane ariko umwe wese yagiye ashimamo umwe ashobora gukunda no gushobora gukora.